kandi ko kuva mu nteguro y'amatora gushika mu myamamazo abarundi baguye bafatanye mu nda. Mbere naho harabaye akaciyemo inzego z'umutekano n'izijejwe intwaro zarahaserutse atakirononekara, mbere abashaka gutoba barashengezwa imbere y'ubutungane. Tugashima inyifato yaranze abanyamigambwe n'abitoza bahiganwa n'ukomeza umwumvikana hagati yabo no ubudacisha ku buhunga abazotora. Mu kiringo c'amatora twarashimye ko abenegihugu berekanye ishaka bafise yo kubakira igihugu kuri demokarasi mu kwitaba amatora ku bwinshi kandi bunze ubumwe mu runani rw'intamenwa. Ivyo ni ikimenyetso kitabesha gitanga umwizero kuri kazoza ku Burundi n'iterambere. Turashima cyane ingene ayo matora yatunganijwe kuva mu nteguro gushika umunsi yo kwishikira mu kazu k'amatora. Arico gikorwa cagenze neza cyane, abarundi bazinduka mu gatondo ka kare bagatora atamusunikano kandi bagatora ikiko mutima. Ibi tubishimira cyane abajejwe umugwiseni ko bagumye hafi ibikorwa byose bijanye n'uwo mugirwa. Naho biri uko twarumvise kandi twarabonye amatangazo y'abidoze bafise akangonongono bavuga ko hari aho bitagenze nk'uko bavyifuza. Turashima inyifato abarundi berekanye inyuma y'amatora, kuko bose bagumye ku bikorwa vyabo bakagumya ubumwe n'umwumvikano, ku buryo n'abafise akangonongono ata mutima wo guhungabanya umutekano berekanye. N'ubu ibyo basaba ubutungane bakaba bisaba batekanye. Abo bidoga nabo nashaka kubahumuriza, kuko igihugu kirafise amategeko n'uburongozi bwitwararika ko ibintu byose bigenda neza, aho naho Uburundi atari paradizo. Uburundi ntiburi marayika, birumvikana yuko aha abantu baramurundu kandi ntabishobora kwera byose bode. Ubwa mbere rero twashaka kubamenyesha ko uwatoze amatora atabatoreye uyu canke uriya mugambwe, abatoreye igihugu. Nico gituma inzego zamazigavye kugira ntihagire ikibi kiba mu bihe vy'amatora. Nico gituma abantu bose bagerageje gutoba mu gihe c'imyamamazo bose barafashwe barashikanwa imbere y'ubutungane kugira ngo intahe bakubite mu gahanga. N'ubu turi ngaha kugira ngo tumenyeshe ko aho hose vyoba vyaratorekaye twerekane ko dutegerezwa gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu. Ubwa kabiri, inzego z'igihugu zirashiraho ibishoboka byose vyotuma atawiba canke ngo atobe amatora, mbere hagategekanwa n'ingeretsi kugira ngo zibe vyabona vy'ibibera mu bibanza vy'amatora vyoshobora kononera umugirwa w'amatora hakiri kare. Kugira ntihagire uwo kwibanaho, turashima ko abantu batoreraho hanyuma bagaharuriraho nyene bose barorera. Ivyo bigatuma iyo bibaye ngombwa guhinyuza tumenya aho duhera n'aho duhereza. Ubwa gatatu, no mu gihe abantu bariko baratora, iyo hagize umuntu wese abona gaze yamasabwa kugashira ahabona ubwo nyene. Nico gituma umugwi wigenga ujejwe amatora wagumukurikiranira hagufi ibiriko biraba mu kibanza cose c'amatora
kugira ngo ikitagenze neza kivugwe hanyuma tugaruke tutaronerwa. Icyo gituma kandi no tudahengeshe nakumviriza abantu bose babonye agahaze kugira inzego z'igihugu zigasuzume hama zifata ingingo zibereye. Ubwa kane, ikirutangazo nuko tuza twumva amahinyu bavuga ubu kandi byari byoroshe ko babivuga kiya gihe nyene abijejwe bagaca bitorera umuti bidatevye. Aha twarabonye akarorero abavuga ko hari abatanguye amatora hakiri kare amasaha ataragera ngo bisigura ko amasanduku arimwo amakarata. Nk'ivyo vyari guca bivugwa kare ubwo nyene tugaca tubitorera umuti. Hari n'abandi bavuga ko hari abaherekeza abantu mu tuzu tw'amatora. Icyo cyari guca kivugwa ubwo nyene kigaca gitorera umuti. Hari bakavuga ngo hariho abatoje amakarata menshi. Ivyo vyari guca bitorera umuti ubwo nyene. None ingorane bahengera urukino rwaraheze bakaja kuvuga guharabari ikibuga batigeze bakivuga igihe abatabikora. Abantu ntibazo barategerera ingene urukino rw'amatora rugenda. Kubera ivyo byose bakumva twashaka dusabe ko ubu twova mu byo kwidodomba tukaja mu byo kwitwarira abakoreye aho vyoba vyarononekaye. Umutima uri mu nda kuko igihugu kiracahagarariwe n'abagabo bashaka ubutungane kandi uko bashaka byose bigenda mu muco. Nicyo gituma asaba bwa mbere ko umuntu wese afise akangonongono yokwerekana neza aho ibyo atemera byabereye n'ibyo bakoze atemera. Ibyo bizotuma umugwi w'igihugu ugira isuzuma aho hantu ushyira hamwe abari baserukiye abitoza ndetse n'inderetsi kugira babe ivyabona na kare. Inderetsi nizo zoba ivyabona kuko nizo ataho zegamiye. Ubwa kabiri dusavye n'imigwi y'abigenga b'inderetsi ko mu kugira icegeranyo ishikiriza inzego z'igihugu nayo nyene yokwerekana neza akazi kandi aho baharabaye amahini kugira naho nyene duhinyutse hanyuma dufata ingingo zibereye. Ico nemerera abarundi nuko abo bazosanga barononye amatora bose baba bo mu mugwi wigenga seni baba abandi bose bazohanwa hakurikije amategeko. Ikigira kabiri nuko akazu k'amatora tuzosanga amatora yaratobwe ku buryo budakosorwa tuzofata ingingo zibereye kugira abenegihugu bahatoreye nabo barenganurwe baronke uburenganzira bwo kubona ko nabo bitoreye umwidegerezo. Ni kubera iyo mvo savye ko abafise ico banegura bokivuga neza umutima uri mu nda bakerekana naho cabereye. Mu bisanzwe imbere yo kuja kwitwara mu butungane inzego z'igihugu zose zirazananiwe na jewe ndimwo. Babonye aho byononekaye kuko umugwi seni userukira igihugu mu matora n'umugwi wigenga userukira igihugu mu matora. Iyo rero umugwi abagize umugwi seni bigejeje nabi ko kazu k'amatora abarenganirwa bafise uburenganzira buca bitura inzego z'igihugu bati bamwe mwatuma baratwononeye. Nicyo gituma imbere yo kuja kwitwara ubanza kubona yuko igihugu naco nyene inzego z'igihugu ataco zakumariye. Rero nicyo gituma jewe nk'umuntu ahagarariye igihugu ntegerezwa tugasiguriranira ingene ibintu vyagenze. Nabonye nk'umuganga widodomba ko amatora yagenze nabi yibwe mbere ko yose yosambuka muguwo muganga ncasanga nta komine n'imwe witoje mu bajenama amakomine. Bisigura ko ubuza abantu ushira kuri liste mw'ikomine woronka abagutora gute? Woronka abagutora gute muri iyo komine utagira n'abantu ushira kuri liste? Hari umugambi uriko urabivuga mu gutitoje mw'ikomine n'imwe. Umugambi SBP ntiwitoje majenama na hamwe warabuza mushira kuri liste
abashinga amateka kwitoza kubashinga amateka umwe aramukura muri iriya komine uwundi muri iriya komine uwundi muri iriya komine ugakwiza lisite none abantu 50 mu ntara habutanyerera urose abantu 50 wababara ni komine atanu wari ufise ushobora gushira kuri lisite mugabo murumva ko nkabo iyo tubimenya kare twari turavuga tuti wewe umenye yuko ufise amajwi make kuko baramuze nawe ushira kuri lisite none uzogomwana nde n'icyo mugano rero tuba dushaka gushira habona kuko hariho benshi batarosa bashira ku maliste mugabo bashaka babatora none utarosa umuntu akwizera habe akwizera atishira kuri lisite yo umenya gute kazogutora mukurangiza rero ndashaka ubwa mbere mumurize abahiganwa bose ko botekana cyane cyane abatatowe kuko nk'uko babivuga abakunzi ntibahurira rimwe mu ntara kanatsinda mu matora aho ukunda uko kuko mu matora ntutorera babiri icyarimwe utegereza gutora umwe naho bakunda bose murumva yuko rero n'abatagutoye soko bapanga none bari kubatora rimwe ari babiri bigakunda iyo ni ryo muri rya mbere babwira yuko batabuza amanota kuko bahanywa nibumve ko batahanywa mu gihugu ntawe utorera babiri rimwe ikindi nohumuriza kuri abo bitoje ni uko igihugu gikeneye abarundi bose n'ubutatowe kuba umushinga amateka cyane ko mujyana amakomine igihugu kizoguma kimukeneye mu yandi mabanga ikiri n'abantu bavuga ngo atari jewe nta wundi ngo vyopfuma bipfa vyose abo nibo babigusa ntihagire rero uwikumira canke ngo acike intege kubona atashitse ku manota yifuza burya n'abatari bagiye ku maliste abatagiye ku ntonde burya hariho ababishaka kandi none munsi umutima uri mu nda ico dukeneye ni ivyiyumviro vya bose ubukerebutsi bwanyu n'imigambi yanyu neza birakenewe kuko kubaka igihugu nogereka ibuye ku rindi kandi twese dutegereza kuzuzanya urunani mwerekanye imbere y'amatora no mu gutora ntirutubera ahubwo urumuri n'umwizero wa kazoza kugira ngo rutubere akarero keza no kugwaruka rwacu ndazi ko hariho abantu batwarwa n'ibigumbagumba kubera abarundi benshi bakuriye mu karangamutima ko kurwanira ivyicaro ndamenyesheje ko tugiye gufatanya urugendo turi kumwe twese ntihagire uwiyumvira bazosigara inyuma mu nzira twafashe ubu mu gushyira abantu ku kivi twarase ibyo kuraba igihagararo umugambwe cyangwa ubwoko ubu icyo dukeneye ku barundi bose ni ubukerebutsi bwanyu n'ubushobozi bwanyu ndasabye rero umurundi wese kwirinda bampemuke ndamuke n'abasesankuyoze mu gukoresha umwanya n'ingufu ziwe zimuteza imbere no mu byubaka igihugu mu gihe tuzoba turi kumwe twese dusenyera ku mugozi umwe atawucira imizi ikuzimu wundi na bwa bukene buduhanze tuzawurwanya kandi tuwutsinde dusasagaza amahoro n'umutekano maze abarundi bigaburire bashike kuri rya terambere duharanira icyo abarundi bose bomenya ni uko iterambere na demokarasi atari ukugira imigambwe iterambere na demokarasi ni ukugira umwidegemvyo wo kwitorera indongozi zibona iyo zijana igihugu no gukora ibiguteza imbere atagahotoro n'agacinyizo abarundi nitwabitegera uko amajambere azoba dushwaye turi kumwe twese birashoboka ibitugoye byose tubitunganirize hamwe umutima uri mu nda murakoze imana ibaheza